Ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Mpaye icubahiro Imana data kuko yemeye ko dusubira kubonana kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi rero ngomba kuganira namwe amajambo meza yanejeje umutima wanje, ariko reka tubanze dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane, turagushimiye utugiriye neza kuduha uyu mwanya, none ndakwinginze ngo bane natwe, uduhezagire Yesu, udushoboze mwana w'Imana nzima, mpwemu yera dutegekera ibyo kuvuga, kandi ubushobozi bwawe mwami Yesu Kristo bukorane natwe. Urakoze, uhezagire mwene data wese nkurikira n'uzonkurikira hanyuma, ubuntu bwawe bumugereko. Urakoze kuvyumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Egome rero ku batanzi nitwa Françoise Habonayo, ndi umuvyeyi akunda Imana. Rero ndagomba dusangire amajambo ari mu gitabo c'Ivyakozwe n'intumwa 26, n'amajambo amwe yanezere umutima wanje ngomba ko dusangira. Aya majambo tuyasanga muri uyu murongo guhera ku murongo wa 16. Oya, duhere ku murongo wa 14. Havuga ngo twese twikubise hasi, numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'Igiheburayo riti, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Erega birakugoye gutera imigere ku mihunda. Nanje ndabaza nti, urinde ga mwami? Mwami aranyishura ati, ndi Yesu uri kurahiga. Ariko va hasi, hagarara n'ibirenge vyawe, kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ndagutoranye, nkugire umukozi wanje, n'icabona co gushingira intahe ivyo mbonanye, n'ivyo nzokwerekeramwo. Ndagukize abo muri ubu bwoko hamwe n'abanyamahanga, nibo ndagutumyeko, kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwijima baje mu muco, bave no mu bubasha bwa Satani baje ku Mana, bateko baharigwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ishimwe. Haleluya. Aya majambo nayasomye arandyohera mu mutima, mvuga nti reka nje kuyasangira na bene data. Kumbure abo tumaze iminsi tuganira nabo, aya majambo twarayaganiriye ko, n'abandi bose aho nja hose numva nyene ariyo yuzuye umutima wanje. Naratangaye cane. Uyu mubona ni Paulo, kera yitwa Sawuli, hanyuma murazi yuko akazi kiwe yahora hama ubwoko bw'Imana. Hanyuma rero kandi ngo yarabifitiye umwete cane, ariko Yesu nashimwe yamugiriye imbabazi, yaramubonye abona ko afise umwete n'ishaka, naho yabigendera mu buryo butari bwo. Yesu aramuraba, aramugirira neza. Nk'uko uyu munsi nawe ushobora kuba ufise ishaka, ukunda Imana, kandi ukumva nyene woyivuga cane, ariko bishoboka yuko utari kubikora mu nzira nziza. Yesu niwe abibona, ariko igikuru nshima Yesu nuko Yesu iyo abonye umuntu afise ishaka aramwiyereka, akamugorora ati caha genza gutya. Imana ishimwe. Niko yagenjeje uyu Paulo yatwandikiye ivyete byinshi cane muri Bibiliya. Haleluya. Ngo yari mu nzira ariko agenda afise ivyete, afise ibimuha uburenganzira bwo gushikira abakristo, abiyita abakristo no kubagirira nabi. Kandi arashinga intavuga ngo benshi nari narabashirishije mu ibohero, ngo abandi barishwe.
ariko igihe kigeze c'umwami Imana iramwiyereka. Rero yari mu nzira agenda nk'uko tubibonye, ngo acahura n'umuco mwinshi cyane. Umuco mwinshi uramurasira ari mw'ibarabara ariko aragenda. Yariko agenda umuco mwinshi ngo usumba izuba ucura bahwikira, kandi tubonye ngo bari kumwe n'abandi, ntabwo ari wenyene. Kwa kundi mu nzira ushaka kuba uri kumwe n'abandi ariko mudasangiye porogaramu kandi mutagiye na hamwe. Mushaka guhurira mu nzira ahantu, umugabo umwe agira ashike wundi akibandanya, canke wundi ashitse imbere agacakata, ariko uwo mwanya ngo yari kumwe n'abandi. Umurongo w'14 watubwiye ngo twese twikubise hasi, bose bikubise hasi, ngo numva ijwi rimbwira mu rurimi rw'igiheburayo riti Sawuli Sawuli umpigira iki? Bose bikubise hasi abo bari kumwe, ariko ijwi rirondera umuntu ryaramusanze mu matwi yiwe araryumva, ariko ba bandi bari kumwe Bibiliya ntitubarira ko bavyumvise. Ariko kandi kuko ryari ritumbere kuri Sawuli, birumvikana ko Imana yarivugiye mu matwi ya Sawuli akaba ari wabyumva. Imana ishimwe. Nk'uko uyu munsi turiko turaganira, muriko muranyumva muri benshi, ariko hari umwe Yesu ashobora kuba avuga ati hey, iri jambo ni igiwawe, akavugira mu matwi mu buryo busobanutse cyane. Mwese mukaba mukavyumva, mukabona ati umuntu ariko aravuga ijambo ry'Imana ibiki, ukanadekiriva uko ushaka. Ariko hariho uwundi iryo jwi riza gushika rigapenetra rikinjira mu mutima, rikamuhindurira ubuzima, rikamubwira ico Yesu amushakako. Haleluya. Ijwi rishika mu matwi ya Sawuli riramubwira ati Sawuli Sawuli umpigira iki? Umpigira iki? Sawuli ntiyarazi, yavuga ati ngira ngo uwo mubaza yavuga ati naguhize ryari? Igwe yahiga abizera Yesu, ariko Yesu avuga ati uhiza abizera Yesu ahubwo uhiga jewe, kuko jewe ndi kumwe n'abanyizera. Haleluya. Aha harimo ibanga beneda, abizera Kristo Yesu nukuvuga ko Yesu ari muri bo. Ubu guhiga ni wari ko arahiga Imana. Erega uguhiga ntahiga wewe, ahubwo ahiga Imana iri muri wewe. Yesu nashimwe. Arabwira Pawulo ati umpigira iki? Ubundi ati urindega mwami. Ati ni jewe Yesu uri kurahiga. Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo n'umwami. Pawulo yarabivuze ataranamenya n'uwo ari we. Yavuze ati uyu muntu amwikiye jewe Pawulo, nta wundi ashaka kuba ari umuntu w'ubushobozi. Aturinde. Hashaka kuba hariho abami benshi, hashaka kuba hariho abitwa abanyabushobozi benshi, ariko Yesu arabaruta bose. Yesu yarivuze ati ni jewe Yesu ubu uri kurahiga. Aca aramubwira rero ati va hasi, hagarara n'ibirenge vyawe, kuko igitumye nkwiyereka ari kugira ngo ndagutoranye nkugira umukozi wanje. Haleluya. Bene data, hari banga abo umwami Yesu Kristo yiyeretse, yarashaka kubatoranya. Haleluya. Abo yiyeretse yaragomba kubatoranya. Kwa kundi nawe Yesu yakwiyereka, abashaka kugutoranya kugira ngo ugende uramushingira intahe. Pawulo yaramutoranije, yaramubwiye ati icatumye ndakwiyereka, icatumye ndabikora no kugira ngo ndagutoranye. Ubu wanje, haleluya, ubu wanje unkorere, ndagutume hirya no hino ugende. Aravuga kandi ati aha kuri uwo murongo nyene wa 16 ngo
ubu umukozi wanje n'icabona co gushingira intahe ivyo mbonanye yaramubonanye ibihe ko tubona atacu yaramwiyeretse gusa yarabonye umuco mwinshi hari ibindi yarabonye umuco mwinshi kandi yari yumvise irijwi ryiwe ibyo gushingira intahe Yesu yaramaze kubibona uyu muco yarawubonye n'ijwi yararyumvise rero Yesu ati ngomba uzoze gushingira intahe ivyo mbonanye hanyuma aravuga ngo nibyo nzokwiyerekeramwo haleluya hariho ibyo wamaze kumenya muri Kristo Yesu hariho ibyo wamubonye warabonye Yesu aharira ibyaha warabonye Yesu iyo yagukuye warabonye Yesu akiza ingwara warabonye bya bindi yakora kuri bene data bandi za ntahe zose wumva ariko ngo hariho nibindi uzonshingira intahe kuvyo nzogenda ndakwiyerekeramwo Imana ihabwe icubahiro hariho ibyo Yesu yagiye aramwiyerekeramwo yagiye aramukiza impfu nyinshi cane yagiye aramukiza ariko araburana kwa ba Kaisari n'ahandi agenda aramutabara agenda aramukingisha amukingira Imana nihabwe icubahiro aravuga tuzogenda urashinga intahe uzombera umukozi uzoshinga intahe ibyo wambonanye n'ibindi nzogenda ndakwiyerekeramwo Imana nihabwe icubahiro aravuga ku murongo wa 17 ngo ndagukize abo muri ubu bwoko hamwe n'abanyamahanga nibo ndagutumyeko Imana yaremeye kwigendera mukiza kandi yagira mukiza kandi ku banyamahanga ngo nibo yamutumyeko Yesu nashimwe uyu munsi ubutumwa bwiza bwaradushikiriye kubwo uyu mukozi w'Imana yemeye gukorera Imana aravuga kandi ngo ndagutumye kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwijima baje mu muco bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana bateko baharigwa ibyaha byabo baraganwe nabejejwe no kunyizera iri jambo rirakomeye ariko hano mu Kirundi hari hantu hagoye gusobanura dusomye mu Gifaransa mumbabarire ndagasome mu Gifaransa gatoya haravuga ngo je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Nous kuvuga iki? Aha babivuze neza ngo ndagutumye kugira ngo uzobahumura amaso babone ngo kugira ngo bashobore kuva mu mwijima baze ku muco haleluya ngo kugira ngo bashobore kuva mu bubasha bwa Satani baze ku Mana Imana ishimwe ngo niyo bizera ngo bazoharigwa ibyaha Imana ishimwe ngo bateko baharigwa ibyaha byabo niko mu Kirundi havuga mu Gifaransa havuga ngo s'ils croient nibanyizera bazoharigwa ibyaha byabo Imana ishimwe mwene data guharigwa ibyaha ntibiva ngo nuko bagusengeye cyane guharigwa ibyaha ntibiva ngo nuko uva mu muryango w'abakijijwe guharigwa ibyaha ntibitangwa nuko ufise umufasoni yizera Imana cyangwa ufise umugabo yizera Imana cyangwa ufise umugabo gusengera umwana gusengera oya bivana n'ukwizera uyu Kristo ukamwizera iyo umwizeye uca uhabwa guharigwa ibyaha Imana ishimwe
kuko ntiyoguharira utaramwizera, aguharira wamaze kumwizera ugaca umuhamagara uti Yesu unkurako vya bindi rero, mbabarira vya bindi, ukadonda vya bindi wacomora imbere y'Imana ikakubabarira. Imana ishimwe. Kandi ikindi naco ngo ils recevront le pardon de leurs péchés et une place, bazoronka ikibanza parmi ceux qui appartiennent à Dieu, ngo bazoronka ikibanza hamwe na babandi bubaha Imana. Muri iri jambo bazoba umwe muri bamwe bubaha Imana, bazoba umwe muri babandi babana b'Imana. Iyo umuntu amaze kwizera akakira Yesu Kristo aca aharirwa ivyaha. Imana ishimwe, kuko Yesu niwe aharira ivyaha. Kandi iyo umaze guharira ivyaha, uhamaze guharirwa, uba uhawe ikibanza mu bana b'Imana, uca witwa umwana w'Imana. Ariko utaraharirwa iki kibanza ntaco bufise. Oya, nta ntebe bufise aha hantu. Utaraharirwa ivyaha ntiwitwa umwana w'Imana. Oya, ariko waramaze guharirwa ivyaha, waramaze kumwizera, ngo urafise ikibanza, witwa umwana w'Imana. Haleluya. Iri jambo ryanezereye bene data, ryanezereye kumenya ngo Yesu igihe yiyereka umuntu hariho ico abagomba kumukoresha. Mwene data, wamenye Yesu kugira ngo nawe ushobore gushingira intaha abandi. Hari umuntu umwe yantangaje yambwiye ngo ntiyoshaka kuvuga ubutumwa ngo atatumwe. Ndavuga nti Yesu mwami, ko wamenye Yesu, hari umuntu wagiye gushingira intaha arakubuza ngo washinze intaha utatumwe. Hari umuntu wasengeye agwaye barakubuza ngo none wabikoze utatumwe. Yesu adutabare. Yesu yaraduhamagaye. Yesu kujya Yesu yakwiyeretse niko agomba kubwira abandi, kuko benshi bari mu mwijima, ntibazi iyo baja ntibazi iyo bava. Ariko Yesu numugira neza, Yesu n'umwami. Haleluya. Yesu arakomeye. Bene data, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Erega ntibigoye kuvuga ubutumwa bwiza, uvuga vya bintu ufise, ariko utabifise biragoye. Wovuga iki? Nano Yesu yaravuze ati ndagutumye kugira ngo ugende ushingira intahe ivyo wabonye, ivyo wambonanye. Tuvuga Yesu akiza kuko yadukijije. Tuvuga Yesu yishura amasengesho kuko yatwishuye. Tuvuga Yesu uko tumuzi. Imana nishimwe. Ariko kandi uko tumuzi hariho byinshi tutaramenya muri we. Nico gituma tugira umwete wo gusenga, tukagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, tukagira umwete wo kuja mu bikorane, kugira umwete wo kumviriza intahe za bene data, kugira umwete. Mwene data, nuhura n'umuntu hatagifise umwete, uwazoba ari ku ntambwe yo gusubira inyuma. Yesu araryoshe, kandi ibyo muri Yesu ntawo biheza, ni byinshi. Imana nihabwe icubahiro. Paulo yarabibonye aha yumvira ijwi rimuhamagara ati Sawuli, Sawuli mpigiriki. Natwebwe twarumvise ijwi wa munsi wihana, warumvise ijwi rikubwira ngo vya bindi bakoze genda wihane, vya bindi rega Imana ntibikunda, igitima kika ukibaza ngene uti mbega ndahaguruka gute, nakarambona. Ariko ijwi rikakubwira ngo haguruka genda, ukaruhuka ugiye. Imana ishimwe. Yesu nahabwe icubahiro. Yesu aragomba ko tumenya icatumye Yesu atwiyereka, icatumye Yesu aduha kumwizera tukamumenya, no kugira ngo Yesu azotwereke n'ibindi byinshi. Paulo hariho byinshi atabonye, byinshi hagiye yamweretse agace, yamweretse ingene ari mwami ashoboye, ashobora kumufata mpiri naho yibaza ati ndakomeye, mfise ivyete, mfise uburenganzira bwo kugira n'aba bantu. Imana iravuga ati ndakomeye kugusumbya. Yimukubita hasi, amara iminsi atabona. Usomye Bibiliya iratubwira ko yamaze igihe atabona. Yesu we,
Imana iramunesha. Nshuti yanje, nawe Yesu yokunesha. Abishatse umuntu azobishakira azokunesha. Nta muntu aba yihana byoroshe. Oya. Ariko Yesu afise inzira. Arafise inzira. Kandi Yesu yagushatse. Nirijwe uri kurumva yo gutera kwihana. Paulo yatumwe ngo genda ubwira abantu. Wabarire amakuru meza y'ibyo wambonanye. Ubabwire kugira ngo bamenye, bamaze kumenya, bave mu mwijima, baze mu muco. Bave kwa Satani, mu bubasha bw'umwansi. Erega abantu benshi bari mu bubasha bwa Satani. Hari abantu benshi babona barazungurutswe, baraboshwe ku buryo bw'uko babona ati ntibikunda ko mvayo. Mwene da, birakunda. Birakunda kuko si inkomezi zawe. Wewe gusa apfa kwemera. Nta nkomezi ushira mu kuva kwa Satani. Ahubwo wemerera Yesu. Yesu niwe yamunesheje. Haleluya. Yesu niwe yamunesheje. Wisunguye Yesu gusa. Naho wogira ibintu bigutera, urabona kesha abadayimoni baraza mwijoro bagatera umuntu. Wowe upfa kuvuga uti Yesu, baca biruka. Yesu niwe atuneshereza. Mu nkomezi zacu ntibishoboka. Yesu yabwiye Paulo, naka kantu nagomba kubakubwira mwene data. Ngo babarire, ngo kugira ngo bashobore kuva mu mwijima baze mu muco. Umwijima ni hehe? Mwijima ni vya bindi urimwo bitagira mvura. Kwiyumvira yuko wewe ubwawe woshobora kwitunganiriza ingeso ntibishoboka. Ni Yesu atabara, ni Yesu abihindura. Kwiyumvira ngo oya uyu Yesu siwe ibi abarokore bavuga ibiki n'ibiki, uratakaye. Garuka kuri Yesu. Niba warabonye umuntu yakubereye akarorero kabi yiyitirira izina ry'Imana, ntibigutere kumenya ngo Imana isa n'uyo muntu. Oya. Imana ni Imana, Imana ni nziza, Imana iragororotse, Imana ni y'ukuri. Haleluya. Imana iratabara. Yabwiye Paulo ati ndagutumye, ndakwiyeretse kugira ngo ndakugira uwanje, ndakugira umukozi wanje, ndagutuma ugende. Icyo yamutumanye ni ukugira ngo abari mu mwijima babone umuco. Abatazi Yesu ababwire Yesu. Kuko na Paulo yahama abantu b'Imana. Ivya Yesu yaravyanka cane. Yakoresheje ijambo rivuga ngo yarafise, yari furieux, yarashavurira cane abantu b'Imana. N'umujinya nakana. Ye baba we. Ariko Yesu amumara igabo. Yesu amumara igabo. Ashobora gukwiza ubutumwa bwiza, ashobora kwandika ibitabo byinshi, ashobora kuvuga ubutumwa ari muri prison. Mbere baramutwara akavuga ati turakuretse, turabonye ko atacaho ufise. Ngoya, ngo nshikiriza no kwanaka. Ngo ngende kwisigura. Kumbe si kwari kwisigura. Kwari kugira ngo ashobore gushika imbere yabo, ababwira ibyamubayeko. Kuko Yesu yari yamutumye. Yesu yari yamutumye. Ashitseyo yasa n'uri ko arigisha, naho yari ko araburana, yabanza kuvuga ibyamubaye ko n'ingene n'icatumye abantu bagomba kumwica. Gushika naho umuyamubaje ngo none natwe uragomba kutugira ngo uragomba kuduhindura natwe. Aravuga ati icari kuba ciza si mwebwe gusa, ahubwo n'abandi bose. Haleluya. Kuko ari yamaze kumenya agaciro ko guhinduka. Yesu nahabwe icubahiro. Mwene da, hariho agaciro ko guhinduka. Ukava mu biyobyabwenge, ukava muri ibyo bintu urimwo, ukava muri ubwo bumarayi urimwo, ukakira Yesu akagutabara. Dufise Imana iharira. Ntiwibaze ngo wakoze ibyaha byinshi cyane Imana ntiyo kubabarira. Ntiwibaze ngo watanze ubugingo bwawe kwa Satani. Ntiwibaze uko wabigenjeje kose. Umve nkubwire, reka guharura uko bingana. Harura Yesu ashobora byose. Ijambo rimwe gusa kuvuga uti Yesu ndakwemereye, Yesu ngwino ntabara. Iryo gusa rirakubita hasi ububasha bwose bw'umwijima bwoba buri muri wewe. Ubwo bubasha bwose bw'abadayimoni bukuzengurutse, uhamagara Yesu gusa. Haleluya. Yesu aguhezagiye. Hari umuntu umwe
twaganiriye muri iyi minsi ni ntahe twaganiriye yari umuzungu hama rero ndamubaza kandi ndamubaza nti none wewe urizera arambaza ati jewe ati hamwe ndizera ahandi nkabireka ati kati kuko ndabye ibintu biriko biraba muri iyi si atoya ati hamwe nibaza ko atamana iriho atariko ahandi nkumva nyene ndizera acarambye ati ikintu kintera ubwoba cane ati nibizoba inyuma y'urupfu ngo kuko nta numwe abizi cyaravuga ni nta numwe abizi je ndabizi ati hehe acaratangara nyene twari ku modoka ati acarandara wowe urabizi nte ngo none woshaka kubimbarira Imana ishimwe ca ntangura kumubarira ndamubarira Yesu abohora nta na byinshi namubwiye namweretse agatabo gafise gacafye ku imitima ibiri umutima umwe ufise umusaraba indani uwundi mutima umusaraba uri inyuma ndamubwiye nti uyu mutima urimwo umusaraba indani werekana umutima urimwo Yesu urimwo Imana uyu nawe umutima ubona umusaraba uri inyuma werekana umutima udafise Imana none wewe muri ibi bibiri wewe uruwe umutima wawe usa n'uyuhe acaramyereka ati jewe umutima wawe ni wanje usa n'uyu utari mu Imana ariko nifuza kugira uyu mutima ni sawa canda mubwe none urifuza ko no gusengera ukihana ugacika umwana w'Imana yo ati wowe mfashije Yesu mwana canda mwatuza canda musengera cya turatandukana canda muha kagatabo nari mfite namweretse bene data aho hanze bariyumvira ibyumviro bigasigwa bakiyumvira ingene buca hameze bigasigwa ariko Yesu agira neza ako gatabo namuhaye naciye mvuga nti uzokansubiza nasome muyingariza uyu munsi yakansubije niho rero ariko arambwiye ati yo aterega ati nukuri ati kare nahora mfise ubwoba bw'urupfu ati navuga nti ntukagira ubwoba bw'urupfu rabo ndamuhana yandi ma verse menshi ndamubwiye nti uwamaze kugwa mu biganza by'uhoraho Imana aho wakize wowe urwanira kugumayo usenge kuko Yesu ari kumwe nawe ntari kure yawe muri kumwe kuko wamwinjije mu mutima wawe yo Mana acaranezerwa umunsi twamye twicaye dusanga ijambo ry'Imana bene data hanze bararushe bakeneye gusa umuntu abereka ingene biri bugenda mwene data uri kuranyumva uri kurankurikira bishoboka yuko wewe wama wumva ijambo ry'Imana ukumva umenga nyene nuko ntibigire ico bihindura mu bugingo bwawe menya uwahariwe ibyaha yahawe ikibanza mu bana b'Imana wewe nawe warahariwe ibyaha shima Imana ahubwo ugenda uhamagara abandi ubazane nabo bihane baruhuke mu mitima kuko bene data kubaho udafise Yesu no guhomba ariko Yesu aratabara agira neza rero twese abamaze kumenya uwo mwami tugende turondera abandi ku kazi mu majambo yoroheje uramubwira umuntu ndazi benshi ntibakunda ko bababarira ivy'Imana ariko rimwe na rimwe hari abandi bifuza umuntu yo babwira ikintu gishaka kubakura mu ngorane barimo ikintu cyoshaka kubakura mu mwijima w'umutima barimwo Yesu rero adukomeze aduhezagire ngo icatumye ndakwiyereka ngo no kugira ngo ndakwiyegereze ubu umukozi wanje niko yabwiye Paulo nawe catumye Yesu akwiyereka no kugira ngo akwiyegereze ubu umukozi wiwe kugira ngo ubwire abantu ubereke abantu ubafate ukuboko ubereke umuco ubereke Yesu aharira kandi abamaze guharirwa ubabwire ko bamaze
kuronka ikibanza mu bwami kwa data. Aha rero umuntu acaharanira kumenya ngo mwami Yesu ndagushima ko wangize umwana wawe, ndagushima ko wanshize mu rugo rw'abana bawe, ndagushima. Ugaharanira no kugumaho, ukagumaho, ugasoma ijambo ry'Imana, ukaraba uko ijambo ry'Imana rivuga, ukirinda icaha n'igisa naco. Hariho abandi bavuga ngo wamaze gushika ngo warashitse. Oya ntuba warashitse, kuko ijambo ry'Imana ritubarira ngo tuba tuvutse, ahubwo tuba dukeneye gukura, ngo mukurire muri we. Amena, dukurire muri we, tugire intambuko muri Kristo. Wihanye, hariho etape zindi, urabatizwa, hariho etape zindi, urasoma ijambo, ugasenga, ukabwira abandi, ukaba umukozi w'Imana nawe. Mana niduhezagire. Bene data, yaraye amajambo nagomba kuganira namwe, yuko Yesu yatugiriye neza, yatugiriye neza. Twabonye umuco. Wowe utarabona umuco, ngwino. Ngwino. Ushobora kuvuga uti none rabigenza gute? Ugurura umutima wawe nshuti. Vuga uti Yesu, umwereke bya bindi, uti nukuri ndarushe, ndaremerewe. Yesu, ndaguhamagaye, ngwino, nduguruye, ndakwemereye. Umaze kubyemera, cyo dusenga Imana. Hanyuma duheje gusenga Imana, kuko jewe ntakuzi, uri kure. Ni benshi bihanye, mugabo sinshobora kubakurikirana. Tugenda isengero rikwegereye, uzi ko bakunda Imana, basenga Imana, Imana y'ukuri. Ugende wifatanye nabo. Uzobabwira, bazoca bakwigisha n'ibindi. Ariko nta ukuntu umuntu yoguma ngaha gusa, ngo guma yumviriza gusa. Oya, urumviriza hamukaca ugenda ugakora ibyo ijambo ry'Imana ryavuze. Yesu naguhezagire. Wewe ugomba kwihana, wewe ugomba kwakira Yesu, wewe utari bwaho ubugingo bwawe Yesu. Wewe uvuga uti nukuri ndarushe, ngomba Imana, narataye Imana, narahevye Imana, nihaye Imana zitarizo, ndazihevye, nakiriye Yesu, ngomba Yesu. Wewe ugomba Yesu, ni wewe ngomba dusengana. Wewe ugomba Yesu. Ukurikirane nanje, usengane nanje, wuguruye umutima, Kristo Yesu arinjira. Mana ishimwe. Kuri wewe ugomba ko dusenga. Ndasenga uko mvuga, nawe usubiremo. Kubwo kwizera kwawe, Yesu araza mu mutima wawe. Mwami Yesu, ndi imbere yawe. Uyu mwene data ariko aragomba ngo umukize, mutabare. Ndakwinginze ngo umwiyereke, ndakwinginze ngo uwinjire mu mutima wiwe, mu izina rya Yesu. Kuko apfukamye Mana, kuko yemeye mu mutima wiwe, mu izina ryawe ryera Yesu, ubushobozi bwawe nibwinjire muri we aka kanya. Mu izina rya Yesu Kristo, ubushobozi bwawe nibwinjire muri we, bwirukane uyu mwijima muri we. Mugirire imbabazi, umugirire imbabazi, wirukana abadayimoni biwe. Mu izina rya Yesu, umurokore nawe ararokoka. Mwami Mana, kandi akwinginze ngo umushoboze kugenda kurondera isengero zimwegereye, bakurikira ijambo ryawe kugira ngo bashobore kumufasha. Urakoze Mwami Yesu. Mwami Yesu, ndamusengeye ukuyuguruye umutima, nawe umwiyereke, uvugane nawe. Urakoze kuvyumvise kandi ubikora. Mana ndagushimiye kubw'amajambo make nganiriye na bene data. Ndasabye ngo bahezagire rero, waha umugisha, izina ryawe ryamamare hose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi chaine turiko ni Chaine Habonayo. Wanditse muri majuscule, wanditse mu ndome nkuru, iryo zina Habonayo gusa muri YouTube, uco bibona byose ibyo twasangiye na bene data bandi n'ibindi byose uco bibona. Imana ibaha umugisha. Amen.